umwami aravuze, umwami ategetse umwansi wawe ngo abe ari wakwambika. Ndabitangaje ngo umwami aravuze. Haleluya. Umwami arategetse ngo Hamani abe ari wakwambika. Hamani yagushingiye igiti abe ari wakwambika akugendagendeshe. Hamani niwagiye kukugendagendesha kumubu. Aravuga uburozi yateguye kungo buze bukwice wewe nibwo bugiye kumwica, nibwo bugiye kumwica. Nibatumvise neza abutumvise ubuteye. Haleluya. Imana ikirago batakubarire umwansi wawe nibagiye kukuduza. Umwansi wawe wawundi nyine gutangira dosiye mbi ku kazi kawe, kuvuga nabi, akudodobereza mu kazi. Ugiye kumurondera aho wahora umubona umubure, ugiye kumurondera aho wahora umubona umubure. Ugeze mu nzu y'Imana nezerwa ko nta handi hantu hari umunezero. Nta handi niyo honyine hasigaye umunezero. Hanze muri ndavuze ngo ni habi. Haleluya. Ugeze mu nzu y'Imana inanate nubwo byaba byanse. Haleluya. Igihe twagira amasengesho iminsi 3 nari ngwaye kweli ndi ku miti ya malaria. Burya imiti ya malaria nayimaze nahakize. Abati ntacyo ko bayinyendiye gatayiheze, ariko nari nahakize. Ku munsi wa 5 naje merewe nabi cyane. Ariko turiko tushindira Imana, uko twatambira Imana ariko nashishikara kumva imbaraga z'Imana zinjira muri jewe, numva ubushobozi bwinjira muri jewe. Haleluya. Natashe nakize none ubu ndi muzima. Imana yacu igira neza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka turirimbe gatoya. Murongo wa 44 Luka ku murongo wa 44. Haleluya. Uyu ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi ukomeye. Ndi Yesu yaza akabanga ku musaraba, wanashima akazuka, ariko ntagende mu ijuru. Byose byari kwa bibaye gusa, kuko ingero yiwe ibaye yo ngaha. Ariko yarapfuye arazuka hanyuma araduga. Amen. Haleluya. Aragenda. Yaranabwiye abigisha kugira ngo igikwiye nuko jewe ngenda. Nuko ngenda kugira ngo nabategurire neza ibibanza. Soma iryo jambo. Amuruni yaza turaririmba gatoya. Yavuga ngo Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mu ijuru. Arababwira ati amajambo yanje ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Yinge n'ivyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahura ibyanditswe. Arababwira ati niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira 3, kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri byabona byo kuvuga ivyo umve ngirambarungikire ejo data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzo kwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashikana ahari abana ni Betaniya, aterwa amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Haleluya. Turashobora gukomera Imana amashi. Reka dusome n'umwa igice cya mbere umurongo wa 4. Haravuga ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iyo mwanyumvanye. Kuko Yohana yabatirisha amazi
ariko ngo mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwana, iki nico gihe ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si ibyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze mu bubasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kunshingira na Yerusalemu ni Yudaya hose i Samariya gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu, urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru aho basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka mutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Amen. Uzokubwira ko Yesu adafise bene wabo uzomusobera umurongo wa 14. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Amen. Haleluya. Amen. Ni kweli ko atavuze ngo na bene se. Yesu ntabwo yari afise se w'umubiri, yamuvyaye mu buryo bugaragara. Bona sifiwe sana. Se yamureze mu buryo bw'umubiri yari Yosefu, ariko ntiyari Yesu yari yamuvyaye. Ariko Mariya niwe yari mu nda yiwe, niwe yabaye mu nda yiwe amezi 9. Cyo gituma bavuze ngo na bene sivyo cyangwa tuvugana ko, ariko ijambo tugomba kuvugana ko cyane riri hariya twasomye muri Luka ujya murongo wa murongo wa aha bese bagiye ngo nuko abavanaho abashikana hari abana ni Betaniya, abarambika kibiganza abahumekerako kugira ngo bahabwe mpemu. Bona sifiwe. Yesu ashimwe cyane. Nuko abavanaho abashikana hari abana ni Betaniya arabahezagira abahumekerako kugira ngo bahabwe gutahura ibyanditswe. Haleluya. Muri make narinjira cyane muri iri jambo. Uyu munsi turi ku munsi twibuka iduzwa cya Yesu. Haleluya. Amen. Twibuka ko Yesu yaduze, ari igihe twibuka ukuza kwiwe n'ukuvuka kwiwe, ariko uyu munsi twibuka igihe yarasozereye igikorwa neza, yarahejeje icamuzanye. Bibiri ivuga ngo amaze gusuka. Haleluya. Kuko uyu munsi haheze iminsi 40 Yesu azutse. Kuva Yesu azutse uyu munsi ugira 40 amaze kuzuka. Ngo yamaze iyo minsi 40 ari kumwe n'intumwa ziwe agenda biyereka. Kimwe ngo yiyeretse wa mugore muri hamwe bari bamuhambye amaze kuzuka, aramubwira ngo ntumpore ko ahubwo genda ubwira abigishwa banje turaza guhurira i Galilaya, hari ahantu twavuganye turi buhurire, bagende kuko ndabitangiye kujayo. Haleluya. Aho duhurire turabona handi muri Bibiliya Yesu ngo yiyereka abagabo bari mu nzira isha Emausi. Haleluya. Chini ngo Yesu yiyereka abigishwa 11, Toma atarimo. Baramubwira ngo twabonye umwami Yesu yazutse. Babwira ngo yazutse, tibyo ntabyo nemera. Naramwiboneye bamugiye kumuhamba, bashira kibuye, bashira kishashare kugira sindabyemera. Haleluya. Sindabyemera, namwiboneye jewe. Niboneye za nkovu ziwe, niboneye handi muri kwa Rubavu, niboneye hano bamushira kwa Rugori, sishobora kubyemera. Yanga kubyemera. Ubundi munsi wose bakoranye baza babona Yesu umwami w'abamara acomotse ahagaze hagati yabo. Ndagomba ngo muri iki gitondo kwa aya masaha Yesu amanuke akwiyereke kuko yiyeretse babigisha.
kandi hari abantu bari hano ko uyu munsi agomba kwiyereka ukundi gusha. Haleluya. Ubundi munsi Yesu ngo basanga ku kiyaga bariko bararoba, basubiye kuroba. Arababwira ngo ababaza ko ata kintu cyo kurya bafise, ngo bamuhereze ifi, igipande cy'ifi arakirya. Noneho barizera. Haleluya. Ndashaka ko uyu munsi Yesu yokora akantu gatuma umusobanukirwa, gatuma umutahura. Wowe akiriho amahirwe yo kuba hano no munsi, ndabizi neza ko Yesu atakukuvana ahantu hamwe agushikana ahandi mu kindi kibanza. Haleluya. Mwongera mbwiye ejo muje ko nigisha nasenze Imana, bavuga Mana ndaza kuvuga iki, ndi guhagarara imbere y'abantu. Urabona mwese murashonje, guhagarara imbere y'abantu bashonje bose bakeneye kurya kandi bakeneye ibipi wawe, ntabwo biba byoroshe. Nasenze Imana ndavuga ngo Mana mpijambo, Bibiliya narayisomye, Bibiliya naragerageje kuyisoma. Kuri uyu munsi ndagomba umwijambo ryawe, message yawe ivuye mu ijuru aba yoshira ubwoko bwawe. Kandi ico nasavye Imana yarakimpaye. Yesu ashimwe cyane. Yarakimpaye, ngomba kukiguha k'uyu mwanya, ngomba kukiguha kuko Yesu yigeze kubwira abigishwa biwe, arabwira ngo ico nahawe na Data nanjye nico nabahaye. Nagiye kubaha amajambo yanje, ariko ngiye kubaha ico Data yampaye kubaha mwebwe muri hano. Yambwiye ngo ngiye kubavana mu kibanza kimwe abashire ku kindi kibanza, abavane mu mwanya mwarimo udasobanutse abashire mu wundi mwanya usobanutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Biravuga ngo Yesu amara iyo minsi 40 yiyereka abigishwa. Uyu munsi akabiyereka, ejo akabiyereka, ejo akabiyereka. Iminsi 40 irahera, bakoma bamubona, bakoma bamubona, bakoma bamubona. Ariko hageze kuri uyu munsi nk'uyu, birivuga ngo abajana ku musozi wa Elayono. Bwana asifiwe sana. Arabajana ku musozi wa Elayono. Bageze kuri uyu musozi atangura kubayagisha amajambo yo kubasezera. Bari bumva bashatse kugumana nawe, bagize uko ahejeje kubasengera. Bibiliya ivuga ngo abahumekerako kugira ngo bahabwe gutahura ivyanditswe. Haleluya. Ndagomba ngo uyu munsi itariki Yesu ahumekere ku mwemu yawe, uhabwe gutahura ivyanditswe mu izina rye, uhabwe gutahura ivyanditswe. Bibiliya ivuga ngo amaze kubahumekerako bahabwa gutahura. Amen. Sinze gatoya ndazakugaruka. Bibiliya ivuga ngo ku munsi wa Pentecote, ndasimvye gatoya mu babari, ngo ku munsi wa Pentecote bari biyugaranye kwerabyo mu kende Yerusalemu, murindira isezerano mwanyumvaye. Nanjye ico numvanye Data ndaza kukibashikiriza ndi muri yanzu aho mundindiriye Yerusalemu, murindira isezerano iryo numvanye Data aho niho muzoriherewe. Wabari ngaho muri iyo nzu baza babona ibintu birahindutse. Bwana asifiwe sana. Harabandi ibintu bigiye guhinduka muri iki gitondo. Ibintu bihindutse, batangira kuvugishwa n'Imana, batangira kuvuga indimi nshasha. Abantu ngo hari abantu bapfuye mu bihugu bitandukanye bumva bavuga indimi z'iwabo. Haleluya. Bumva bavuga indimi z'iwabo, baratangara, baravuga ngo ko twumva bavuga Icyongereza kandi tubazi ari abarobyi, ko bavuga Igifaransa, ko bavuga indimi zose kandi tubazi yuko batize. Bagize ubushakashatsi ngo bamenya ko ari babagabo bagendanye n'umwami Yesu. Haleluya. Hari abantu bamaze igihe bagira ubushakashatsi ku buzima bwabo, bagiye kumenya uwakurikiye, bagiye kumenya uwakurikiye. Yesu ashimwe cyane. Bahora babona n'abagabo basanzwe, bahora babona n'abandi bantu bose,
ariko igitondo kimwe kubera ko Yesu yari yabahumekeye ko Bibiliya ivuga ngo icyo gihe Petero arahaguruka abwira abantu arababwira ngo bagabo nimwumve aba ntabwo baborewe nk'uko mwebwe mubyibaza. Haleluya. Kuko iyi ni saa igira gatatu cyane mu gitondo, ntabwo babonewe nk'uko mwebwe mubyiyumvira, ariko basogongeye kuri Kristo, basogongeye kuri Mpemu Yera. Bibiliya iravuga ngo nimba mwana mwumvirishe mukamenya yuko agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima, ibuye ryaswe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe rifise igiciro kinini, n'ibuye ry'ubuzima. Wanasifiwe. Abantu barabatangarira. Haleluya. Bari barabapinze igihe kinini, bari barabavuze ko amajambo yo kubatitura igihe kirekire. Abantu mutaza kuwa gatatu gusenga murahomba. Ejo twarize amajambo akomeye, habaho n'intahe z'ubuzima bw'umurimo w'Imana iyo wavuye. Yesu ashimwe cyane. Uyu murimo w'Imana hari abawupinze, hari abawuvuze ko amajambo, ariko Imana ibaha igihe. Hariho abantu bahora bapinga uyu murimo, ariko kugeza uyu munsi batanguye kwemezwa n'Imana, babonye ibyo Imana iri kirakora kuri uyu munota. Muri iyi minsi haheze imyaka irenga 10 batanguye gusobanukirwa ko n'Imana yaduhamagaye, ariko ubwa mbere ntabwo babyumva. Nawe ndagomba ngo Yesu uyu munsi agushirako ikintu gituma abantu bamenya ko ari Imana yaguhamagaye. Haleluya. Akuramburire k'ibiganza bamenye ko ari Imana yaguhamagaye. Ngo bahumekera ko abaha ubwenge. Ndagomba ngo muri iki gitondo Yesu ahumekere ku buzima bwawe, uhabwe ubwenge. Uhabwe ubwenge. Ubwenge butava ku mashure ufise, ubwenge butava ku mashure wize. Haleluya. Buriya n'ubumenyi. Bibiliya iravuga ngo bamaze gufata igihe kimwe ngo bafasha abigishwa barabacana ngo barashira mu ibohero, barabugarana. Babugaranye mw'ijoro marayika w'Imana araza arabugururira. Amaze kubugururira asiga yugaye, barigendera. Bamaze kugenda ngo batangura kongera kwigisha, bongera kubabona, bababona mu rushengero, barabafata barabajana, barababwira ngo turabasabye mwigishe, ariko ntimusubire kwigisha muri iryo zina ry'uyu mugabo. Twebwe twamwishe, twe twaramubanze, twaramuhambye, mbere n'abavuze inkuru z'uko yazutse twarabazibiranije tubaha ubutunzi. Uyu munsi inkuru yiwe ntabwo igaragara neza ko yazutse. Bibiliya avuga ngo ntibahorereza ku murango no mw'ijoro kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami w'abantu. Hari abantu bagiye guhaguruka bashingira inahe Yesu bavuga ko ari umwami w'abami. Sema haleluya. Ntibahorereza ku murango no mw'ijoro. Musi umwe ngo bafata barabazana, babagejeje inyuma, babagejeje imbere y'abakuru. Haguruka umugabo umwe yitwaga Mariye, arababwira ngo nimwumve berera aba bantu, mwitonde kuri aba bantu, kuko mu minsi yose hari abantu badutse bigira abantu bakomeye, turabica ibyabo birahagarara. Ariko uyu mugabo Yesu kuva tumwishe, igitigiri cy'abantu bamukurikira gishishikara kugenda cyiyongera. Naho twamwishe tumuhoye ubusa, igitigiri cy'abantu bamukurikira gishishikara kugenda cyiyongera. N'ubu kuri wewe hari abantu bishe ubuzima bwawe, ariko birabatangaza kuko ubona ko ukeye, ushishikara kubyibuha, ushishikara gusa neza, ushishikara kugira amagara meza. Birabatangaza kuko uburozi bakuroze ntibwari ubwo kukuraza, ariko kubera icyo Imana yavuze ku buzima bwawe uricyari muzima, uzokomeza kubaho. Ntabwo nyumvise ko utere haleluya. Biratangaje kuba ukiri muzima wewe, ariko kubera icyo Imana yavuze ku buzima bwawe uriho, uzokomeza ubeho,
wongera ubeho uzogenda igihe kigeze mu izina rya Yesu. Uzogenda igihe kigeze. Ntabwo tuzopfa kugenda gusa kubera ko abantu babyiyumviye bafata utuntu batendekeranye ngo uyu muntu ngo twamuhejeje. Nagenda kubwira ngo mu gihe baduhejeje n'Imana irasunguruka, byarangiye, ubuzima bwaheze, imibereho yaheze, babona ko upfuye neza byaheze, bakabona uracomotse uri muzima, bagatanga bakati uyu muntu Imana asenga ni Imana ki? Uzababwira ngo ni Imana ya repentance. Imana ya repentance. Bwana sifiwe sana. Ni Imana ya repentance. Ndabwije cyukuri. No muri ibi bihe nyine bya corona hari abantu tugiye guherekeza. Imana ni kangwa n'amakorona byansi irafatura, byansi irabaga. Igiye kugururira abantu mu buryo bufatika, igiye kubaterura. Bose babireba uzashima Imana, bose babireba icyubahiro cyawe ukiheba kureba umugabo baramaze machinama bagiye gukora nawe ufise akantu k'agakopo, bazokwibaza ngo bagwaye inzoka, bibaze ngo indawe yavyibijwe na amibe, uzubaho igihe. Haleluya, haleluya, babone nawe utanguye gucira. Bari bashize iherezo ry'ubuzima bwawe, babone nawe utanguye kugenda n'akantu. Bwana sifiwe sana. Namutize. Haleluya. Suko buzima urimwo Imana yakuremeye ko. Twari tuzi yuko ari inzoka agiye gufata imiti y'inzoka. Wakubona ugiye kwa muganga tuya ni mumureke nta kindi agiye gukora, agiye kwipimisha inzoka. Uzababwira ati nimurindire igihe kiraje. Sema haleluya. Uzababwira ati nimurindire igihe kiraje. Bwana sifiwe. Amen. Warihanganye, waragerageje kwihangana, waragerageje gutuza mu nzu y'Imana. Imana igiye kugusobanura. Amen. Igiye kugusobanura. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Igiye kugusobanura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Sema haleluya. Hari byinshi wagerageje birapfa, ariko rero n'amahirwe ya nyuma ya kabiri, aya n'amahirwe ya nyuma ya kabiri ku buzima bwawe bigiye gucamo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje ngo ya dosiye yawe icamo muri iki gice, icamo mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane ufise Imana, bimenyekane yuko ukorera Imana.
nta n'umwe bitabe nta n'uwo bitakwira nuko bitinda kuza nta n'umwe bitabe nta n'uwo bitabe nuko bitinda kuza byari byaratinze ariko biraje mu izina rya Yesu watinze igihe kirekire mwibohe icyaruguma abantu bakuyobe Igifaransa Icyongereza kikaza kugira guhaye ihambira abandi Igifaransa Icyongereza Imana igiye kugutekera imishi yawe kuri uyu munsi wo kuduga. Uyu ni umunsi wo kuduga, oya si umunsi wo kumanuka. Umunsi wo kumanuka warabaye ku buzima bwawe, ariko umunsi wo kuduga wageze. Umunsi wo kuzamuka n'uyu, umunsi wo gushyirwa hejuru n'uyu. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Nta n'umwe bitobera. Nigeze kubabwira ngo nta n'umwe bitobera gusumira muri ukuntu biryoshe. Ukuntu biryoshe. Kugasanga biryoshe ibiryoshe no gusuma irengarenga za 50 gusa. Oya biraryoshe kugenda nawe ukavuga ngo ngati ikiro cy'umusoso apana bya bindi by'imisigazwa nkakira nanje iyo waduze karabwire iyo umuntu yadugijwe kuba minisitiri n'igiceri kiraduga n'imibereho iraduga. Yesu ashimwe cyane. N'imirire iraduga. Imirire murayi iraduga. Ndagomba ngo Imana ikuduze muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Ndatangaje ngo Imana ikuduze mu izina rya Yesu. Ndatangaje ngo igushire hejuru mu izina rya Yesu. Ndatangaje ngo iguheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Iguheshe ijambo. Tuva mu bwiza tuca mu bundi bwiza. Ikibazo tubwira abantu nibaduga ngo bave ku ngazi ya mbere baduge bajye ku ya kabiri. Abantu baheze ngaha baheze kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo birakwiye. Murindi umwaririmbe indirimbo ruhande rumwe ni nziza ariko ruhande ntabwo nimo kazi. Ibyo byose wabiretse Mana ukatubwira ibikoresho byawe ukazaduha n'iherezo ryiza Mana yacu n'ibigongwe byinshi. Kuduha iherezo ryiza twarakiriye Yesu umwami n'umukiza turakijijwe turiko turezwa turiko turatungana dutegerezwa kuja mu ijuru. Tutaraja mu ijuru rero ibireke onja ibiretse n'uwo muntu yaravangiwe ntayi niyoja mu ijuru. iyojayo yojayo gutarara arasonza akaza ati nikomokoya nitoka bitwuzuze mwe muyera gusa ngo birakwiye. Ari umukozi w'Imana umwe numvirije ryari akarigisha avuga ati igihe abazungu bazana ubutumwa bwiza muri Afurika bari bafise inzandiko basinyisha bariya abantu bakiri ubutumwa bwiza ubwa mbere bamuha urwandiko rusinya bakavuga ati sinya yuko utazopfa utunze uzokorera Imana. Umukozi w'Imana twaza kashiye navuga ati se wiwe yamweretse urupapuro abazungu bari baramusinyishije ati usinye yuko uzokorera Imana ariko utazotunga uzopfa umukene uzoje mu ijuru gusa. Ariko bakatubwira ngo dukorere Imana tuzopfa turi abakene aribo bagwiza tugume tubasaba. Turanambe
gasuzuguro mu izina rya Yesu. Ugati ibintu byarabaye se wera wiretse urwo rupapuro yasinye. Ubu vyemere ko utazopfubaye umutunzi, utazogendera mu modoka. Turayikemeye yo shetani mu izina rya Yesu. Turagomba kuba kwisatunga, dukorera Imana turaba kwisatunga. Haleluya! Amafaranga turayakeneye, Imana ituguze mu mafaranga. Baba hajya jambo riri muri Matayo rivuga ngo wahiriwe aboro mu mitima yabo. Ngo aboro barahiriwe. Kore bazobona Imana. Bagiye batatwubakiye n'urushengero narwe rw'ikaro ninde yonyine ku rushengero. Abazungu basi rw'ikaro. Naragendagenze mu mashengero atandukanye na mu Burundi. Kwa kwiyegeraniriza gusa zahabu na diama no kuduteramo amacakubiri. Turavuye muri iyo ngemu turazamuka mu izina rya Yesu. Tuve muri iyo ngemu tuzamuka. Abona kugasuzuguro. Haleluya. Nta rushengero rw'imetero 50 bashobora kubaka muri. Bubaka utuntu tumeze gutya. Kina muri amakatedrali. Iyi ni katedrali. Iyi ni paruwasi. Katanga. Turiya muri yo nkemu mu izina rya Yesu. Turiya muri yo nkemu mu izina rya Yesu. Kagata abakozi b'Imana baciye bugufi, bambara ibirato byahengamye nta ngorane no guca bugufi. Iyo shetani mwene ko guca bugufi cyane unukira abantu. Kintu cya mbere Imana yanga umwanda. N'Abisirayeli bari mu bugaragwa ahantu hatari amatwareti n'ibindi, yari abahaye itegeko ngo muzoci inyuma yo musagaje mwimbe. Yari umwanda. Ponye umuntu w'ikinyamwanda nta muntu ashobora kuzuza mpemu yarari kinyamwanda. Yo kwinjira nahe. Bibiri ivuga ngo igihe Nowa kugira ngo amenye ko amazi yakamye ngo yarungitse inuma birabura ahantu ishinga ibirenge kuko hose hari huzuye imicafu. Mpemu w'Imana ntaba mu bintu by'imyanda. Haleluya. Ukazabona umuntu w'ibicafu w'imyanda. Tuvuga tuyu umuntu nta mpemu yarafise. Isuku riburiye mu nzu yiwe. Kasanga umuntu ngo yuzuye mwebwe mugabo yakura ibirato. Amasokisi aheruka kumeswa n'umushinwa yayakoze. Iyo shetani simizina cyose. Haleluya. Ye kirageze ngo Imana iduze abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi n'ukuri ari je mazimisi nsoma makuru y'abakozi b'Imana uko Imana ikiraduza abantu basenga. Iriki ubu iyi saa tugezeko umupasiteri wa mbere mu miliyoneri n'umunyafrika. Twigeze gukomera kirageze ngo Imana kubwira dukomeze. Pasiteri wa mbere ku isi atunze kwa mbere ku isi n'umupasiteri yitwa Adeboye wo muri Nigeria. Afise amamiliyari y'amafaranga. None si umukozi w'Imana. Imana iduhesha amafaranga mu izina rya Yesu. Imana idushire hejuru mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Afise urushengero rwakira abantu miliyoni 4. Hageze gutanga amashikanwa. Afise utumodoka tuzunguruka mu maranga. Turasenza Imana fantasy. Itwubakire. Idushire ku rugezo natwe tuba miliyoneri mu izina rya Yesu. Twubake ibitaro, twubake amashuri, twubake amashuri akomeye. Twubake ibintu bizima by'abana b'Imana. Bibiliya Imana yambwiye ngo ndababwire ngo Imana igiye kutwimurira mu kibanza kindi. Turi mu kibanza cy'agasuzuguro ariko Imana igiye kutwimurira mu kibanza cyayo kikiri tuze. Igiye kutwimura
dusengera itwimure mu izina rya Yesu. Ngo abavanaho abashikana harabana ni Betaniya. Ndagomba gushikana harabana n'igitangaza cyawe, harabana n'indushu yawe, harabana n'ufiance wawe, harabana n'umwana wawe, harabana n'itukenezo. Sema haleluya. Akuperure. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo yaratwimuye atwicarika ahantu hejuru. Haleluya. Ndagomba ngo Imana muri iki gitondo ikwimure mu yandi mavuta, ikwimure mu zindi ngabire, ikwimure mu kundi gusenga, ikwimure mu bindi bihe by'umwemu, wigiye mu bindi bihe. Haleluya. 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 Harageze umuntu w'Imana asobanuke. Nebuze ngo harageze umuntu w'Imana asobanuke, agira ijambo, ahabwa ijambo aho yadakiwe. Yesu ashimwe cyane. Bamenye yuko ufise Imana. Ubuzima bwawe ni gutega amaboko gusa, gutega amaboko gusa. Mwene wanyu ari mu Bwongereza ashatse ko burara ngawurara, ashatse ko baguta hanze mu nzu. Tunabe ugasuzugura mu izina rya Yesu. Tunabe ugasuzugura mu izina rya Yesu. Harageze igihe natwe turungika abana bacu kwiga hanze, biga mu mafaranga tubarungikiye, biga mu mafaranga tubarungikiye, bagende bagiye kwiga bahejeje amashuri bagarukiye. Baza kugenda ngo yiga kora, ngo yiga ngo no. Rungika umwana muri Amerika agiye kwiga, kuko yezi kugeza aje kuri konti atora amafaranga avuye mu Burundi, avuye mu Burundi. Yesu ashimwe cyane. Ndatangaje ko Imana ituze Burundi n'abarundi, ituze imisozi yacu y'igihugu cyacu, ibitari biboneka bitangure biboneke. Zahabu, amazahabu, amadiyama, ibitoro, ibintu byose ibituze bishire ku mugaragaro mu izina rya Yesu, kugira ngo bikunde twikumure kugasuzuguro. Haleluya. Itwugurwa amaso. Haleluya. Itwugurwa amaso. Umuntu umwe w'umunyabwenge yaravuze ati ujya abazungu impamvu bazanye systeme yo gukoresha imodoka z'igitoro zikoresha igitoro, ni kubera ko igitoro iwabo cyaheze. Igitoro gisigaye iwacu muri Afurika. Bagati rero kubera ko cyaheze twe twakimaze, reka dushe gukora bahamye imyaka igitoro kizoba cyarangiye, reka dushireho systeme y'imodoka zitwagwa ucomeka ikajyamo umuriro itajyamo igitoro, kugira ngo igitoro twebwe cyacu kidupfane ubusa, kidupfire ku busa. Kuko nibamara gushyiraho systeme y'imodoka zikoreshwa n'intuzenye n'umuriro, ntacyo kizoba kitumariza. Ariko turatangaje ngo Imana icanganye ibintu, igitoro dufise Imana yaduhaye igishira ku mugaragaro n'ingoga ituzamure nk'uko yazamuye ibihugu byabo mu kanya isase. Haleluya. Natwe tuzamuke mu kanya no gukubita urugohe bacanganike. Ibaze bibaye bake. Imana yagurutse abarundi ibaye iyerekwa ryo gukora tugira amahinguriro akora imiduga. Haleluya. Haleluya. Tuyikore nibafunga tume tugenda mu miduga yacu n'igitoro cyacu. Amen. Urabona ko gasuzuguro, urabona ko gacengeze badukengere naho mbega dufise Imana. Reka nababwire twayigeze gukomera, kandi nababwire ngo wamanutse niwe yongera akaduga. Baratumanuye ariko igihe kirageze ngo Imana yongere ituduze mu izina rya Yesu. Igihe kirageze ngo yongere itusabe ubwenge. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yo hagize ari umuperezida wo muri Madagascar yatangaje yuko
habonetse umuti wa korona haravya mwazo kandi yawo akiyotogwa n'umuntu afise uruhu twa akuvye kandi aribo babikora. Haleluya. 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 Imana ari gizokugara amasoko yabo yose baze kuturondera. Baze kudushakisha. Badukenere kuko barigeze kudukenera. Nuriye kirageze ngo no badukenere mu izina rya Yesu. Badushakisha. Ndatangarije umuntu yakubwiye ko atacumaze. Imana ishira impamvu ituma gukenera, ituma gushakisha. Haleluya. Batacumaze. Ndatangarije umuntu ari ngaha ibyiwe byugawa n'umuntu yarakwiye kubyugurura afata ibyawe abigira ibyiwe. Ndatangaje muri aka kanya Imana ishire impamvu abidahwe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko aragubwa neza mu byawe, ariko aragubwa neza mu byawe. Ariko ndatangaje ko Imana ishire impamvu ibimudahwisha. Ishire impamvu ubihabwa ibyawe. Nawe ubayeho neza nk'abandi, nawe umeze nk'uko abandi bameze, ariko ubuzima bwawe araza arabutsingazinga, ariko ku munota wa nyuma Imana igiye gushiraho impamvu itudusa abana bayo, itwemeza abatwanse, itwemeza abadusuzuguje, itwemeza abadutaye. Haleluya. Imana yambwiye ngo hari abantu bari hano hantu ari mu bibanza by'agasuzuguro n'agakengero bigiye kubimura. Irakwimuye ntabwo byizeye. Tera haleluya. N'ijambo kandi ijambo rirarema. Hari umuntu ari ngaha ari inyuma y'abandi kubera usa n'uwahebwe, usa n'uwatawe, usa n'uwahemukiwe. Ubuzima buri mu kaga, ubuzima bwawe buri mu marira, ubuzima bwawe buri mwirinde. Imana ikwimuriye ku musozi urabana ni Betaniya, ikwimuriye ku musozi urabana ni Betaniya. Akazi ukora ntigahwanye n'amashuri ufise. Ukora akazi kari hasi bivanye n'amashuri wituriye hasi, kandi amashuri yawe ni menshi, uhembwa amafaranga menshi, ariko hari umuntu yagucinyije. Ndatangarije hano hantu ni kuri iki gicaniro, uyo muntu ahure n'imbaraga z'Imana, ahure n'ikiganza c'Imana. Imana ikugirire neza, iguha akazi gahuye n'amashuri yawe mu izina rya Yesu. Iguha umushahara uhuye n'amashuri yawe. Ngo aratuzamura, aratuduza, atwicarikana n'abantu bo hejuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Repentance tugiye kuduga. Amen. Kandi kizobibereka ndakabwiye mugiye kubona umuvyeyi wacu aduga cyane. Nazamuka natwe hagize no tutambura kuzamuka. Agiye kuduga cyane, agiye gukoresha ibirenze yigeze gukora. Natangira kuduga natwe tuzoca dukurikira dutambura kuzamuka. Haleluya. Kuko ejo nababwiye ijambo rikomeye, nababwira ngo nta Samweli Eli adahari. Nta gukomera kwa Samweli Eli adakomeye. Haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ujya gukomera k'umuntu rimwe na rimwe kurava iyo akomoka. Iyo ukomoka hakomeye nabo bakwita umuntu akomeye, kubera ko iyo ukomoka hakomeye. Reka ndababwire, nitwabona abakozi b'Imana batuyoboye, baturi imbere ari abakene, muzemeye ko nabo tuzoba abakene. Tuzoba abakene. Abakozi b'Imana ni buzura imbaraga, nako tuzokuzura imbaraga. Kuko amavuta dufita tuyakura kuri
aramanuka birirwa ngo we kuntu ari cyiza kandi ari cy'igikundiro babavukana baranyakuba ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe wa Aroni agashororoka akagera ku misozo y'umuzuzi. Imana wuzuye amavuta natwe twuzura amavuta. Iyo wuzuye ibitangaza natwe turamo ibitangaza. Iyo wuzuye ugukiza ugukira kuba muri twebwe. Haleluya. Imana igiye kudukomeza, ariko igiye kudukomeza ihereye hejuru. Igiye kudukomeza ihereye hejuru, ikomeze mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'impano, mu buryo bw'ingabire, mu buryo bwose. Hejuru ni hakomera, harakomeye, ariko agiye gukomera cyane. Agiye gukomera cyane. Aho natwe tuzoshikira kugenda tuzamuka. Wisange waguze akakinga, wisange waguze akamoto, wisange waguze akaduga, wisange waguze vewiti, wisange uke ugenda uraduka, ugenda urazamuka, ugenda uregera imbere. Haleluya. Bihera hejuru tugenda turakurikira ngo bakomeje bamuhanze amaso, barabigena duga, barabigena zamuka. Ngo abagabo babiri baraza, aravuga ngo bagabo bigarira uko nyene mumubonye agiye niko azogaruka, niko agiye kuza kandi agiye kugaruka atandukanye nk'uko yaduze. Yesu ashimwe cyane. Uko yagiye mumubona agiye kugaruka afise iyindi sura. Haleluya. Hari kibanza cyo guhingurirwa, gushingwa, gukomezwa. Imana irikira kujanamo, ugiye kugaruka urundi muntu adasanzwe. Uko Yohana yamubonye amaze kuzamuka, siko yamubonye ari muri cya kizinga cyitwa Patmos. Yamubonye mu yindi shusho nshasha. Bibiliya iravuga ngo amubonye yikubita hasi, aravuga ngo aciramubwira ngo byuka, icyo ubona ucandike, ukirungikire amashengero indwi yo muri Aziya. Yesu ashimwe. Yari amusanze mu bugaragwa, yari amusanze mu mazi ahantu atakintu gishoboka, yari amusanze ahantu yatawe. Acaramubwira ngo byuka uhagarare n'ibirenge byawe, gira icyo ndakubwira. Imana ntabwo ishobora kuvugana n'abajyanye, ivugana n'abantu bahagaze. Igihe kirageze ngo uhaguruke, Imana ivugane nawe, igutume ku mashengero ndwi, igutume ku mahanga. Haleluya. Isi uyu munsi igizwe n'imiliyaridi indwi z'abantu zirenga ku gatumba. Ni mice ndwi Imana igiye kugutumako, igiye kugutuma mu mahanga. Hari abantu Imana igiye gutuma mu Bwongereza, hari abantu Imana igiye gutuma Australia, hari abantu Imana igiye gutuma Canada, hari abantu Imana igiye gutuma Belgique, hari abantu Imana igiye kurungika. Uzomenye ko ari Imana yakurungitse, uzomenye ko wagiye kubera Imana, uzomenye ko wagiye kubera misiyo y'Imana. Niwagenda uzomenye ko atari wowe wicanye, wajyanywe n'Imana. Haleluya. Kibato abantu benshi dukunda kugira, turasenga tugasengera abantu, tukaduza abantu, ariko twamara gushaka ubushorishori tugatangura kubona wa wundi yatuduza, wa wundi yatuzamuye ko ari zero, ko ari bube, ko ataca amazi. Haleluya. Niwazamuka uze wibuka wakuzamuye. Amen. Niwaduka uze wibuka wakudugije. Niwagera kure uze wibuka wakugejeje kure. Niwakira indwara uze wibuka wagusengeye. Niwatababa uze wibuka wagutabaye. Muri Imana ngo yabikoze. Imana wowe rigeze uyibona. Cyagiye wari umaze mu bibazo. Reka nakubwire, reka mvuge iki kintu. Ubushinze nigeze kuvuga ngo hari abantu ngaha bakijijwe, baba mu mashambure, hari imiryango iyo badakizwa n'uyu munsi niyo baba bakiba. Yesu ashimwe. N'uyu munsi niyo baba bakiba muri za shambure, ariko uyu munsi bafise impamvu. Uyu munsi iyi Imana idahagurutse umuhanuzi wayo ngo azi ukizwe, n'ubu hajya nyene niho ubukiri. Mbwira umugambi wari ufise wo guhata, nta mugambi n'umwe wari ufise wo guhata. Yesu ashimwe.
nta n'ubu niho bukiri, ariko kubera ijwi ry'Imana ryahagurukije umuntu rimukura mu bintu byose yari arimo, ryemera no kumuhombya ibyiwe byose kugira ngo wowe ukomere. Wowe wakomeye, hari umuntu abangije guhomba, hari umuntu abangije kumanura kugira ngo wowe ukomere. Uze wirinde kwibagirwa uwakuzamuye, uwagushize hejuru, uwagusengeye, uwakudugiye. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Igihe kirageze mu barepantanse dushigwe hejuru, igihe kirageze mu abantu bafite amasezerano bashigwe hejuru, igihe kirageze mu bafite icyo bavuganye n'Imana bashigwe hejuru, igihe kirageze mu abantu bakoreye Imana bubahishwe. Sema haleluya, sema haleluya. Hari abantu bagiye kukuraba bakuyoberwe, bacanganyikirwe. Ndababwiye ukuri, uku muri ko murambo siko muzombana mu gicumu. Haleluya, haleluya. Siku zote abandi bazoba bari mu nzu zabo, abandi bazoba bambaye neza baberewe, abandi bazoba barakize ingwara, abandi bazoba barabyaye. Sema haleluya. Ajabo ivuye ku Mana ari ububasha. Ugire mu mpeko y'Imana, ugire isura ivuye ku Mana, ugire ishusho ivuye ku Mana, ugire ubwiza buvuye ku Mana, ugire igikundiro kivuye ku Mana, ugire ubwiza buvuye ku Mana, ugire gushirwa hejuru y'Imana. Bigiye kuza ku buzima bwawe, usosenge kuko naja ngoze Imana ndiko ndategura ubukwe. Hari ikintu yambwiye, arambwira ngo senga, ndakibabwiye, ariko yambwiye ikintu gikomeye, arakiye. Burya iyo nasenga sinzi ko mba narirutse ku misozi, ariko akibimbwira ariko nkumva umenga birasa. Hari ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe, nimba yarakubwiye ngo senga, fata umwanya wo gusenga. Ahetse ukwezi nico kintu nakibonye, narirutse ku misozi yewe, nabuze kwibuka hakiri kare. Icyo umuhanuzi yavuze ku buzima bwawe gushike ko mu izina rya Yesu. Ibyiza yavuze ku buzima bwawe bigushike. Abantu bari kubumva amajambo, bakumva umenga n'amajambo niyahanuriye cyane mwese ngamubona kwa Mungu ariko amusengera. Niyakira mwagatumije. Haleluya, amen. haleluya, haleluya. Masengesho nyene, masengesho menga ni sengesho lisanzwe. Ichimana cyose kigiye gushika mu izina rya Yesu. Ibyiza yavuze ku buzima bwawe ugiye kubibona, ibyo yaguhanuriye ugiye kubibona. Ntabwo bisobona abana bawe, wowe uzobibona ukiriho, wowe uzobibona ukiriho. Haleluya, uzobibona ukiriho. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu yigeze kumbwira ngo tugende gukorera Imana izoduhezagira. Nanjye nkamurabira mu birato bya Kizitaro. Yaraje iwacu aduze mu kibitoki kirato cya Kizitaro. Cyaraheze akako ndakarafuye. Imana izoduhezagira. Imana izotugirira neza. Areba nawe. Ari umuhungu mwitwa Jile, pastor amuzi wewe. Yambwiye ati pasti yarakirwa ati yacanye.
yaradusanze ahantu muri zone igira urabona aka kavuyeko ariko yiruka ariko tugenda nawe tugiye Imana izotugirira no hari ahantu Yesu yigeze kubwira umuntu amuhamagaye aramubwira ngo nkurikira uzobona ibirenze ibi uzobona ibirenze ibi yavuze ko ntatanganikiwe yego afise abana bagabo ntazi icyo Imana yavuze ku buzima ntazi icyo Imana yavuze ku buzima bakubona ugenda ukata amazero kugira ngo uri ahantu hanuka turi mu bintu binuka turi mu rushengero runuka turi mu bintu bidafatika ariko avuga ngo Imana yaravuganye nanjye ajya utagira ubwoba ntacyo burabona umwe yarigeze kumbwira ngo uzoze tima cy'ibitoki ngo turafise amasengesho ngo uzoze ndamubwira ngo nzoze agatelefone nace nabona ari ibintu bidasobanutse nabona ari ibintu bigoye haleluya nabona ari ibintu bigoye ariko uyu munsi niho ndiko ndasobanukirwa icyo Imana yavuze niho ndiko ndasobanukirwa icyo Imana yavuze wanasifiwe ariko rimwe na rimwe ni byiza ko uba mu kintu wafashe ingingo by'ukuri ukagenda mu kintu wafashe ingingo ukacinjira kuko iyo wafashe ingingo naho bigenda gute nta kintu gishobora gusubiza inyuma Yesu ashimwe ibi turi ko turabona na gace gatoya haleluya na gace gatoya ibindi byiza biriko biraza ibyiza biriko biraza ibyiza biriko biraza kandi ukumva Imana ivuze ngo idugije ishengero ntabwo idugije bino biti ntabwo idugije amabati ntabwo idugije izo ntebe idugije wewe ishize hejuru wewe izamuje wewe kuri uyu munsi wo kuduga kwa Yesu mu ijuru abantu bari ngaha Imana ibatuze mu izina rya Yesu abantu bari hano Imana ibashire hejuru sema haleluya sema haleluya sema haleluya abari ntabwa abatagira ijambo abatagira umumaro abatari bahora bavugwa abatari bahora bamenyekana bagiye kumenyekanishwa mu izina rya Yesu bagiye gushirwa habona mu izina rya Yesu Imana yabwiye Abisirayeli bigiye mumaze muzenguruka kuri iyo misozi kirahagije nanjye hari abantu ndiko ndabwira bamaze igihe bariko barazenguruka ku misozi y'ibibazo y'ibigeragezo y'indwara y'ubukene y'intambara zitandukanye umaze igihe kirekire uriko urazenguruka ariko igihe kirageze ngo Imana ikuduze mu izina rya Yesu Imana igushire hejuru mu izina rya Yesu waduganye amarira ariko ugiye kumanukana umunezero waduganye agahinda k'uyu musozi w'ibigeragezo ugiye kumanukana umunezero bakubone urundi muntu adasanzwe kubera Imana bakubone urundi muntu mushasha kubera Imana ngiye kurangiza ndangiriza k'uyu murongo uri muri Esiteri Esiteri igice cya gatandatu icyo turangiza gatandatu umurongo wa mbere aravuga ngo umwami akuza Moridekayi kuko yamukijije abanzi nari mvuze ngo Imana igiye kugukuza gukuza no kuduga gukuzwa no gushigwa hejuru no kuzamuka hari abantu bagiye gukuzwa hari abantu bagiye gukuzwa mu kazi bagiye kuzamurwa mu kazi bagiye kuronka promotion mu bikorwa bagiye kuronka ugwetero baduza bagiye kuronka ugwetero bashira hejuru hari amadekre agiye gusohoka y'abantu b'Imana bari hano mu izina rya Yesu Kristo
iryo joro umwami abura itiro aca avuga ko bazana igitabo kidonda ibigenda biba ku ngoma yewe. Nuko bagisomera umwami basanga canditswemo yuko Moridekayi ari we yareze Bigitana na Tereshi babiri bo nkoneza umwami wo kurinda umuryango yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Nuko umwami arabaza ati mbega Moridekayi uyo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe kubw'iki? Maze abasuku b'umwami bahereza baramwishura bati ntacyo yahawe. Umwami aramubaza ati indare mu rugo. Kandi aho nyene Hamani yarashitse mu ntangaro mu rugo ibwami azanywe no gusaba umwami wamanike Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abo basuku b'umwami baramubwira bati Hamani niwe ahagaze ku rugo. Umwami ati niyinjire. Nuko Hamani arinjira. Umwami aramubaza ati mbega umuntu je umwami nkunze guha icubahiro yokorerwa iki? Nuko Hamani yibaza umutima ati hari uwundi umwami yokunda guha icubahiro kuruta jewe? Maze Hamani abarira umwami ati umuntu umwami akunze guha icubahiro bozana imyambaro y'ubwami iyo umwami ahora yambara n'ifarashi umwami aragenderako yambitswe igitsibo cy'ubwami. Maze iyo myambaro n'iyo farasi bobiha umwe mu baganwa b'umwami asumbye abandi icubahiro bakayambika uwo muntu umwami akunze guha icubahiro, bakamugendesha mu nzira yo mu gisagara ari kuri iyo farasi, bagasemerera imbere yiwe ati umuntu umwami akunze guha icubahiro uku niko azohora agirirwa. Nuko umwami abwira Hamani ati bandanya wabira iyo myambaro n'ifarashi nk'uko uvuze, ubikora utyo kuri Moridekayi umuyuda yama yicara ku kirimba ibwami, ntihagire na kimwe uhaza mu byo uvuze byose. Haleluya. Umwami aravuze, umwami ategetse umwansi wawe ngo abe ari wo kwambika. Ndabitangaje ngo umwami aravuze. Haleluya. Umwami arategetse ngo Hamani abe ari wo kwambika. Hamani yagushingiye igiti abe ari wo kwambika akugendagendeshe. Hamani niwe agiye kukugendagendesha ku muntu. Aravuga ngo ninde ivyo bintu yobikora wundi akomeye mu gihugu ko ari we umwansi wiwe aba ari we amugendagendesha. Umwansi wawe ugiye gutangara ari we Imana igiye gukoresha, niwe Imana igiye gukoresha. Uwakugiriye nabi, uwakwimbiye icoro, uwakumanikira umusaraba wo kubambwako, ndakurahiye inyuma yo kukuzungurusha mu gisagara uyo musaraba yashinze niwe azogushirwako mu izina rya Yesu. Iyumva uyo musaraba ico giti niwe agiye kukimanikwako, ariko azokimanikwako ahejeje kukugendagendesha. Uburozi yateguye kungo buze bukwice wewe nibwo bugiye kumwica, nibatumvise neza abutumvise ubuteye. Haleluya. Imana ikirabyo ndakubarire umwansi wawe niwe agiye kukuduza. Umwansi wawe wawundi nyina gutangira dosiye mbi ku kazi kawe, kuvuga nabi, akudodobereza mu kazi, ugiye kumurondera aho wahora umubona umubure, kuko Imana imukuyeho. Umurozi wawe arapfuye mu izina rya Yesu. Umurozi w'ubuzima bwawe arapfuye. Uwakudodobereza akakuvuga amajambo mabi agiye kugenda gusiga aho hantu, agiye kugenda gusiga muri icyo kibanza, agiye kugenda gusiga aho hantu, agiye kugenda kandi agusige washyizwe hejuru. Ngo umwami aramubwira ngo genda uko nyene uvuze, ntagire ikintu na kimuhaza, ubikore kuri Moridekayi umuyuda. Yakoreye Imana igihe kirekire ntiyaronka impembo, yakoreye Imana igihe kirekire ntiyaronka umwibuka, yakoreye Imana igihe kirekire ntiyaronka umuntu amuhamagara. Ndabitangaje no ku munota wa nyuma wumva umwami aguhamagaye mu izina rya Yesu. Wumva umwami aguhamagaye, wumva abakomeye baguhamagaye. Oya niwacyumvise neza, yaba ucyumvise ubuteye. Haleluya. Hari abantu umwami agiye guhamagara.
guhamagarwa n'umwami, hari abantu bagiye guhamagarwa n'abakomeye, hari abantu bagiye guhamagarwa n'abanyacubahiro. Oh haleluya, kuduga bageze, bagiye kuguhamagara bagusangize n'abakomeye, bakwambika umwambaro w'icyubahiro, bakwambika umwambaro w'icyubahiro, bakugendeshe kuri cyubahiro, bakugendeshe kuri farashi y'icyubahiro. Ntabwo byizeye tera haleluya, ntabwo byizeye tera haleluya. Ukubohoka k'ubuzima bwawe kwageze, ugutabaza k'ubuzima bwawe kwageze. Ntabwo byizeye haguruka utere iyindi haleluya. Imana igiye kukuduza, Imana igiye kukuduza, kuko uyu ni umunsi wo kuduga, uyu ni umunsi wo kuduga, uyu ni umunsi wo kuduga. Repentance turaduze, abakobwa baraduze, abamama baraduze, abapapa baraduze. Haleluya, birabaye, birakoretse, biremeye, biciyemo, amarira yaba agarukiyaho, agahinda kawe kagarukiyaho, igisuzuguriro cyawe kigarukiyaho, ibitutsi byawe bigarukiyaho. Hejuru kwawe kwageze, hariyo dekere y'ubuzima bwawe, hariyo dekere y'akazi kuri wewe, hari promosiyo ku buzima bwawe, hariyo gukira indwara ku buzima bwawe, hariyo ubutabazi ku buzima bwawe, hari umwana wawe Imana itabaye, hari umwana wawe Imana irungitse hanze, hari umwana wawe Imana irungitse hanze, hari umwana wawe Imana irungitse hanze. Hari umuntu haleluya, shima Yesu, shima Yesu. Oh haleluya, Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kuguhoza amarira yawe, Imana igiye kugukuraho agasuzuguro kawe. Wowe bataye hanze, wowe bataye mu nzu bakaguta hanze, wowe utagira amafaranga yo kuriha inzu, wowe utagira amafaranga yo kwigisha abana. Imana igiye gukora igitangaza, igiye wowe bene wanyu bahevye, wowe inshuti zawe zahevye, wowe wanyu baciriye akarongo k'ubuzima, Imana irakwibutsa gutabaye. Ari umuntu ari ngaho ari mwigeragezwa ry'urugo, Imana iraguhojeje amarira, Imana iragutabaye, Imana irakwishuye. Umugabo wawe agiye gukizwa, umugabo wawe agiye gutabagwa, umugore wawe agiye gukizwa, mu rugo rwawe bigiye guhinduka. Imana ikoze ibitangaza ikirabohora, mu nzira zose Imana ikirabohora. Shari birizaya, Imana ikirabohora abantu, Imana igiye imiryango, Imana igiye ingo, Imana igiye abana banyu. Hari abana Imana igiriye neza, hari abana Imana ihaye urubyaro, hari abana Imana ihaye mariage. Abaganga bambaye impuzu z'ubuganga bariko bakora operasiyo muri kino kibanza. Abaganga bariko baramanuka, bariko baramanuka. Hari abantu Imana iriko irinjiza muri sale ya operasiyo, iriko irabaga mu nda zabo, iriko irakurayo ibintu vyari vyarapfuye, iriko irakurayo ibivyimba muri aka kanya. Namwe uri hano ufise ikibazo mu nda, uciye wumva ikintu gitanguye guhinduka muri wewe, Imana iriko irakora operasiyo ku buzima bwawe. Namwe ufise ikibazo mu nda, fata ukuboko kumwe gushire mu nda, ukundi ukuzamu. Niwachile mki, ndarekuja umuriro umanuke, ndarekuja umuriro umanuke, ndarekuja umuriro umanuke. Haleluya, haleluya. Hari abantu batanguye kumva amosozi atemba kuri bo, kumva amosozi atemba. Icyo ni ikimenyetso cya deliverance ku buzima bwawe, icyo ni ikimenyetso cya deliverance ku buzima bwawe, icyo ni ikimenyetso cya deliverance ku buzima bwawe.
hari ikiganza cya deliverance kiriko kirakora ibitangaza hano hantu. Ndiko ndabona amarayika ariko arakora ibitangaza hano hantu. Ndiko ndabona amarayika ariko aravura abantu hano hantu. Hari abajyamitse ku ducinga ariko abakora ama operation mu buryo special. Ariko abakora ivyo bitsimba birarangiye. Ubwo buribwe burarangiye. Iyo Rekimani kore, 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 ria ba 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 ba, ria ba 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 ba, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Ayo mosozi yareka tembe, ayo mosozi yareka tembe, ayo mosozi yareka tembe. Ariko arajana n'ico kibazo cawe, ariko arajana n'iyo ngwara yawe, ariko arajana n'iryo geragezwa cawe. Izo wagwanye zigarukiyeho, izo wagwanye ziraheze. Yo, izo wagwanye ziraheze. Marayika w'Imana afise inkota, marayika w'Imana afise inkota ikarishe, ariko aratema, ariko ararandura, ariko arasangagura. Vuga ngo Yesu ndakiriye, Yesu ndakiriye. Vuga cyane ngo ndakiriye, ndakiriye gukira kwanje. Hari umuriro ugiye kuzamuka uhereye mu birenge, ugiye kumva ibintu bimeze nk'umuriro bizamuka mu birenge vyawe kugeza mu mutwe. Ugiye kumva uko imanifesta ku bwiza bw'Imana. Ni iminota mikeya gusa, iminota 5 gusa, iminota 5 gusa, iminota 5 gusa. 5 minutes ya deliverance, 5 minutes ya deliverance ku buzima bwawe, icyabasha ubuzima bwawe. Umuntu wese yakoze arahombeyemo, arahombeyemo, arabaye, aracaye kw'Imana igutabaye, aracaye kw'Imana ikugiriye neza. Abantu bariko barabohoka, ariko barumva iseseme, abariko barumva bodahwa, abariko barumva ibizunguzungu, abariko barumva ibimenyetso bihinduka muri bo. Cyo ni ikiganza c'Imana, cyo ni ikiganza c'Imana, cyo ni ikiganza c'Imana, cyo ni ikiganza c'Imana. Ubwiza bw'Imana buriko burakora, ubwiza bw'Imana buriko burabona. Haleluya. Abasenzi mu minota mikeya gusa, rito paya mwegera minota mikeya gusa. Ubushobozi nari mbuze ngo humiriza amaso yawe gusama. Birahiye ivyakuboshe, birahiye ivyakuziritse, birahiye ivyakubujije amahoro, birahiye ivyakuzibiye, birahiye ivyakubujije umugisha, birahiye ivyakubujije gutunga, birahiye ivyakubujije iterambere. Hari abantu Imana iriko iragirira neza. Pokea nguvu, pokea uponyaji, pokea miujiza, pokea katika jina la Yesu. Niwachili kitangaza kigaragara gifatika. Amen. Thank you, Jesus. Urakoze. Mana turagushimiye. Abizeye ko Imana iratabaye.